wowe kuronka umwuzukuru w'amagarama amajana 8 we wavyakiye gute ntiwiyumviye ko uwo muheba ukagenda byakiriye n'abo bantu nyine nabo bari kwa muganga baravuga ati ni mu muhebe nyine mu mute nk'uwo mubona ari umwana mwitahire ariko umuntu yakomeje kwihangana aravuga ati ntawota katarapfa abantu nyine n'ubu hariho abakibaza ngo uwo ni umwana urumva ibyo abantu bavuga ntawo byumviriye kwa muganga bambwiye ko atawagwaye mugabo bambwiye yavukanye infection yo mu mahaha n'ikibazo cy'umutima hamwe nyene ngo ubwonko bufise ingorane zituma adakura kari akana gatoyi cyane kavukanye amagarama amajana 8 kugera ku mezi 9 hose kari akantu gatoyi gateye ubwoba umuntu anakabonye yaragomba no kwiruka yarabaza ati cyo ni giki gushika ku mwaka hose ku mwaka niho yatanguye gutora n'aka kabira afise ubu rero mu bisanzwe kubera imiti aguma afata tubona yuko aragahengwe ubu twizeye yuko yokura kubera umenga arakomeye n'ubukino barakina abo usanga baranabataye no mu ishyamba cyangwa bakabata mu nzu bakihungira nta gihe urumva bikurambiye ukamenga umusozi umukobwa wawe ndambira je nkomeza kwihangana nkaguma nitaho ko kokura gusa kubera umuntu atakitayeho urabona ko cagahoyera umuntu avuga ati ndakiteho ngira uburyo bwose kugira turaye ko kogira amagara kagakura icyo nosaba nyene ubufise icyo atufasha yodufasha kandi ntihagire ubuzaragaye umuntu ngo areka arasega kubera benshi babijyamo batari babigomba ndabaramukije inshuti bakunzi wacu inshuti b'ibiganiro bica kuri Wagos TV mangiye kubashimira mwebwe mwese mwafashe akanya mugakora subscribe kuri channel yacu ariyo yanyu tubashimire cyane tubibutsa gufyonda subscribe ku bantu batarazikora gukora comment na share niyo nkunga tuba tubasavye niyo nkunga nibwo bufasha tuba tubakeneye ko ahanini cyane ndetse muha agaciro ibiganiro byinshi tugena tubahereza ibyo gufasha ibyo abantu bagowe tuba twagendeye ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye uyu munsi rero sinovuga ko twagendeye umuntu ahubwo muri make novuga ko twagenderaniye uno mu mama muri ko murabona ari kumwe n'umwana wiwe niwe tugiye kuyaga nawe agiye kutwigana byinshi kubijye n'umwana wiwe ko muravye murabona umwana wiwe ukuntu ameze ku mwaka afise ntiwo wogira ko ari uruhinja rwavutse no munsi ndetse hari n'impinja ziba zavutse no munsi ziba zimusumba byinshi araza kubitubwira niwe tugiye kuyaga agiye kutwiganira byinshi kuri we afise umwana agwaye byatumye adashobora gukora neza reka rero manze ndamwakire atwibwire n'akazina ndakuramukije cyane bibi meze neza yego udoza kajwe yego meze neza bakwita gute banyita Nahimana Gode Nahimana Gode ni umuvyeyi urubatse bimeze gute umupfakazi ufise abana utunze ndafise abana ariko barisununuye abana bangahe abana 4 okay ubu muri kumwe ni iki kuri wewe uyu n'umwuzukuru wanje umwuzukuru wawe mukuru Gode twahuriye muri ville niyo mpamvu twashatse ko tukuzana ngaha kugira tuyage neza kuvyerekeye umwana wawe kuko twamubonye aradutangaza cyane ntituzi impamvu ntituzi ingene yabaye uko vyagenze gute umwuzukuru wawe ababuku tutaragera ngaho kubera iki ari wewe uri kurarera uwo mwuzukuru wawe nyina wiwe ari hehe umwuzukuru wanje mu kumurira nyina wiwe yaramuvyaye acaragwara araja muri koma amezi 2 ninde yagwaye nyina wiwe umukobwa wanje hama kubera yuko nyene basanga aranagwaye afata n'imiti y'umugera na diabete aca nguma bari je ndamureze nyene ndamuronderera amata n'uburyo bwo kumuvuza kubera n'umwana nta magara meza yavukanye ubasanze umukobwa wagwaye umugera na diabete izo ngora ntazo wari umuziko ntazo narinda
Ugiye kuzimenya icyo gihe avyaye umwana. niho nazimenye. Okay, uno mwana afise se wiwe bimeze gute? Iyi nda ni nk'isumano urumva bisa yuko kubera uwo se wiwe ntibabana. Ntabwo bigeze babana, byagenze gute ku mukobwa wawe? Tubwire muri make. barabanye baravana kubera abandi bana afise yarapfakaye, iyo nyene bari batoranya aho nyene urumva. Uwo mukobwa wawe ubu ari hehe? Abana Ntabwo izo ngora agwaye nizo ziramubuza ko yorera umwana cyangwa akamufata neza? dusa n'izimubuza kubera acavuga ati n'ubundi ko ntamwosa, ni mu murere mwebwe mufise amagara. Okay, watubwiye ko amaze kuvyara ari bwo mwamenye ko umukobwa wanyu agwaye diyabete ndetse n'umugira wa sida. Uwo mwana nawe ese baba bari baramukingiye ntazizoshobora kwandura umugira wa sida? Kwa muganga bambwiye ko atawagwaye, mugabo bambwiye yavukanye infection yo mu mahaha n'ikibazo cy'umutima, hamwe nyene ngo ubwonko bufise ingorane zituma adakura. Yavukanye infection yo mu maraso bituma yo mu mahaha. Ameze neza. Umutwe bakubwiye ko hatameze neza gute? Batubwira nyagihe ko ashobora kuza turaraba ibimenyetso ashobora kugwara birya bintu bifata nk'intandara. Yego nyagihe nyene baca baramuha n'imiti tuza turamuha. None ivyo bimenyetso vy'intuzenya vy'intandara yarigeze abizana cyangwa iyo miti hari icyo yamufashije? Iyo miti hariho icyo yamufashije kubera ubwa mbere yaguma atekanye, kari akana gatoyi cyane kavukanye amagarama 800 kugera ku mezi 9 hose, kari akantu gatoyi gateye ubwoba, umuntu anakabonye yaragomba no kwiruka, yarabaza ati cyo ni giki. Gushika ku mwaka hose, ku mwaka niho yatanguye gutora n'aka kabiri afise. Ubu rero mu bisanzwe kubera imiti aguma afata tubona yuko ari agahengwe, ubu twizeye yuko yokura kubera umenga arakomeye n'ubukino barakina. Kare na kare ntiyakina, yaguma atekanye uko nyene kugeza ku mezi 9 hose, ariko ubu twovuga tuti yabyibushe kuko no gukina arakina. Umwana wawe yitwa gute? Afise imyaka ingahe? Niyo nkuru Happy afise umwaka n'amezi 2. Umwaka n'amezi 2? Happy afise umwaka n'amezi 2. Burya watubwiye se wiwe ko se w'umwana ntabwo ayeho kubera nawe yikorera nyene ahantu akazi k'izamu. None uburyo bwo kumuvuza ko numva yavukanye infection yo mu mahaha kandi hari iyindi miti y'intandara, ndibaza niyo mwagiye muramufatira kandi iyo miti irazimvye cyane, muraronka ubwo buryo bwo kumufatira iyo miti yose? Ubwo dufise nico gituma kenshi tuba turi mw'ibarabara kugira dutoye agafaranga tumugurire umuti. Agwaye nyene umuntu amugurire umuti, amugurire n'amata yo kunywa, kubera twese ntaco twishoboje, turapanze tuba mw'ishambrete twese, ndumva ntaco twishoboje. Nk'iyo hari abantu badatahura cyangwa bakunda guca ko abantu kwibarabara umuntu ariko arasega cyangwa se arasabiriza, bakabasuzugura, bakabibasuzugurira, bakabifata nkaho umenga n'abanebwe, ntabwo umenga n'abanebwe babuze ibyo kujya gukora. Wewe iyo uri kwibarabara nta bantu baza baguca intege cyane? Nta gihe uriyumvira ko haheba cyangwa iyo uriyo barabafasha mukaronka ibyo mushobora gufungura? Vyiyumvira ko no haheba, hari igihe nyene ugenda ukabura, n'igihe nyene haca abantu Imana yahezagiye ukaronka. Kubera nk'ejo vraiment narahuye hirya y'ejo narahuye n'abagira neza, mvuye kwa muganga barangurira imiti y'ibihumbi 70,
urumva ntayo nari kuronka nca nshima Imana. Hari igihe nyene uhashika ugahura n'abantu Imana yahezagiye bakagufasha, n'igihe ugenda nyene ukabura, mugabo ubuze uca wihangana ko nta kundi uba uri bugire. dusubiye inyuma gatonya, uno mwana mumaze kubona yavutse ari umwana afise amagarama 800, ni ibintu biba bitangaje. Abana benshi tuzi usanga bavukana nk'amagarama 3000, ni ukuvuga nk'ibiro 3 4, nk'aba bari batonya cyane baba bavutse ari bato bato. Wowe kuronka umwuzukuru w'amagarama 800, we wavyakiye gute? Ntiwiyumviye ko womuhebuka agenda? Vyakiriye nabi, abantu nyene nabo bari kwa muganga baravuga ati ni mumuhebe nyene mumute, nk'uyo mubona ari umwana mwitahire. Ariko umuntu yakomeje kwihangana aravuga ati ntawota katarapfa. Abantu nyene n'ubu hariho abakibaza ngo uwo ni umwana, urumva ivyo abantu bavuga ntawovyumviriza. Ni umukobwa ubwe burya ngo afise umwaka n'amezi angana? Amezi 2. Ubu watubwiye ko afise ibiro 2 n'amagarama 700. yariyongeye hafi ibiro 2. Yiyongeye ikiro n'amagara ibiro 2. Yiyongeye ikiro n'amagarama 900. Mugabo urumva ntaduga, iyo aduze aca asubira agakoroka kubera yama mu ngwara, yama agwaye igihe cose. N'ikintu umuntu ashobora kumukorana n'uwo kwama kwa muganga. Tubonye tumaze indwi 2 ari muzima, umuntu aca ashima Imana. Hari igihe umara indwi 2 uri muhira, mu zindi 2 ugaca uzimara uri mu bitaro. Iyo wicaye hajya kwibarabara, hajya muri ville, uriko uraraba uwo gufasha, nk'iyo warose uba wahakuye nk'amafaranga, uharonka nk'amafaranga aragutera? Igendo nk'ibihumbi 200, 30, canke 10 canke 5 biravana. Urose nk'ibihumbi 10, ibica bigenda gute muhira? Ufungura gute? mubana muri bangahe? Kandi ufise n'abana ugwaje, hari umwana ugurira n'amata, bigenda gute? Nca twihangana nyene tukafata uko nyene, kubera hari igihe kubera abana harimwo abakuze bakora utuntu, igihe nyene baca bunganira nabo. Vuga ati mama ko yabuze uno munsi reka natwe twunganire, kubera hasanzwe harimwo n'abanyeshure baciga. Nabo ni ubigisha bimeze gute? Ndabigisha kubera ndi umupfakazi. Abantu bagira bakagufasha kubigisha abana? Nta bantu bariho bamfasha kweri, nije nihara jenyene. Uyu mwana uwo mwuzukuru wawe niwe mwuzukuru wonyene ufise cyangwa hariho abandi? Hariho abandi, hariho uwundi mukuru wuyu bakurikirana. Uwo mukobwa nyene mutonya wuyu cyangwa mukuru? Uwe acutse w'imyaka 5. Gusa abuzukuru 2. Abo bana uko ari 2 bafise papa, bafise umupapa umwe? Ego n'umwe. Ikintu na kimwe nayo yama agira cyangwa yamaza kubaraba? Ntaco ashoboye no kubaraba, nta mwanya bifitiye. Kuri wewe mubifata gute nko mu muryango, muvyakira gute? Mubona ko atabishoboye no kuza kuramutsa abana biwe? Turabona tubiraba uko nyene, urumva je turashima, ataje naho nta kundi turihangana. Wenyene abishatse yiyumviriye araza akabaraba. Nta gihe urumva urambiwe no kurera uno mwana ko abavyeyi benshi usanga nubwo ari bafise abana bamugaye cyangwa bafise izindi ndwara, nabo usanga baranabataye no mw'ishamba cyangwa bakabata mu nzu bakihungira? Nta gihe urumva bikurambiwe ukamenga uwo musozi umukobwa wawe? Ntibindambira, je nkomeza kwihangana, nkaguma nitaho ko kokura gusa, kubera umuntu atakitayeho urabona koca gahwera. Umuntu avuga ati
ndakiteho ngira uburyo bwose kugira turabe ko kogira amagara kagakura. umwana arafungura Asha atagwaye afise amapeti imbere menshi. arafungura iyo atagwaye Asha atagwaye atari muri kirize nyene hamwe tuvuga tuti araremvye arikundira utuntu yirira kwera. ni nk'uduki akunda gufungura uwo mwana Gari, ibiraya, eka indya zose zoroshe kiretse umuceri kubera tuvuga tuti kubera akorora umugirira nabi. Ibindi byose byoroshe atari ibyahe Kenya arabikunda ararya. nabonye akorora cyane agwaye n'inkorora Iyo nkorora iva kuri iyo infection mu mahaha yavukanye. icyizere ko izokira bimeze gute Twibaza ko izokira kubera tuguma twiruka inyuma y'abaganga batubwiye ngo ugera avura inkorora rwose, turiruka tukaraba ariko kenshi niyo tugiye mu bitaro tumukura yakorora ukunyene. abantu benshi batandukanye bariko baradukurikirana muri uno mwanya niki wosaba nk'umuntu ariko aragukurikirana nk'umuntu ariko araraba kino kiganiro Ico nosaba nyene ubufise ico adufasha yodufasha kandi ntihagire uwuzaragaye umuntu ngo ariko arasega kubera benshi babijamwo batari babigomba kubw'ingorane baba bafise. igihe kingana gute wicara hajya muri ville usaba ubufasha Igihe maze harya nicara mw'ibarabara ndahamaze nk'imyaka ingahe ariko kenshi nahora nza nkazunguruka nyene kubera nari umupfakazi nyene narazunguruka sinicara ahantu ariwo duhuye nkamubwira nti ndamerewe nabi mugabo aho ndahicaye nk'amezi ashika kuri 4. uvuka hehe uvuka ino mu gisagara nyene cyangwa uvuka mu ntara Mvuka mu Rutana. mu Rutana vyagiye kugenda gute kugira ugere ino Nari nazananye n'umugabo wanje. umugabo yavuka ino cyangwa nawe yaronderera ino Rino yavuka mu Rutana mugabo maze imyaka ingahe ubi ino Bujumbura ino ndahamaze imyaka myinshi cyane naje mfise imyaka 17. 14 urahasaze nta gihe uba wumva umenga wasubira ku gatumba bivaye ubuzima bwase maze gupfakara iyo ngira nk'inzu y'umugabo wanje aba yarubatse nari kuduga ariko kubera biwabo baciye bamfata nabi nta nzu nari mfise byaciye bituma nguma mu gisagara kugira ndabe uburyo norera abana. n'itongo yasize ku gatumba Itongo ririho muga nta nzu irimo nyene ritoya rigereranye nta nzu irimo urumva naho kubaka inzu uri umupfakazi si igikorwa coroshe. ubu aho uba watubwiye ko upanze birakorohera gupanga inzu bimeze gute ubuzima nyene bwo mu usanga uriko urashwana ntarandi rodi wawe no gupangisha iki turashwana nyene nk'iyo ndayabura hari n'igihe nshobora kuyabura tukaja kwaka indaro. inzu ubayemwo umuyiriha ngahe nimba atari bangahe Nagashamburete tukariha 50,000. 50,000 kubera ari umuvyeyi nabaye ko kera nyene nayo ubundi abandi barariha n'ijana ariko kubera nyene ari umuvyeyi twabanye kera ambona avuga ati uzoza urandiha nyene 50 kugira abo bana bigire haruguru bakuze ubasohore. okay nk'umuntu yifuza kuza kugutembera cyangwa yifuza ko yogira ikintu agufashije iyo gutora hehe uba hehe neza na neza ufise telefone nimero yawe ashobora kugutorako ni gute telefone nari mfise barayinyivye ndagura iyindi ngo nuguruze na karate simu ndumva nta adresse nyene uwondondera yondonderera ha muri ville kuko niho nama n'uwondondera muhira kenshi ntiyombona hari muhira mba nagiye ndi muhira mba nagiye gusenga.
ndondereye muri ville ndondera ni hajya muri ville nyene muhira naho ni mu Kinama muri Bubanza. Ville ni nini abatazi uburi neza na neza hehe muri ville? Isoko nyene kenshi niho mbandi ahahora isoko iri barabara ryo hepfo. Okay, gusa uwo tubwira aho uba kugira habaye hariho nawe muri Bubanza ku 19 23. Kinama ku 19 muri Bubanza inimero 23. Uburyo batubwiye akazina ko witwa gute? Nahimana Gode. Nahimana Gode, tugushimire kandi twizere ko n'umwana n'umwuzukuru wawe ashobora gukira akavyibuha agakura neza. Nshuti bakunzi bacu, nshuti ba Wagos TV, tubashimire. Murabona umuvyeyi twariko twaganira afise ibibazo vyinshi bitandukanye, ntaho kuba afise apanze inzu kandi atunze n'abana benshi harimo n'abanyeshuri. Abona kandi akacagwaza n'umwuzukuru wiwe ndetse n'umukobwa wiwe, kandi murabona umwuzukuru wiwe ukuntu ameze, umwana mutoyi cyane utoshobora kwibaza ko ashobora kuba afise umwaka. Reka rero tubashimire, uwogira icyo afasha yo turondera kuri Wagos TV cyangwa akaza kuraba uno mu mama aho yababwiye aba, cyangwa mukamusanga muri ville aha hepfo yahahoze isoko nkuru centre ville, ni kwiri barabara uvuye kuri parking ijya mu Kanyosha, parking y'amabisi ajya mu Kanyosha. Reka tubashimire, uwogira icyo aterera cyangwa icyo yomufasha arashobora kumurondera aho nyene tubabwiye muri ville, cyangwa akamusanga mu Kinama muri Bubanza ku 19 nimero 23 niho asanzwe aba. Reka tubashimire cyane, mukomeze kugubwa neza. Abatarakora subscribe mwibuke kuyikora, mwibuke gukora na like, share and comment. Ciao.